Cooking with Burundian Mom in Korea. Hello my chingu, annyeonghaseyo my chingu, murakomeye mwese aho muherereye mumeze neza, natwebwe tumeze neza ngaha muri Korea. This is Burundian Mom in Korea. Uno musi rero ngarutse kubatekera mapa tofu. Nashaka turabire hamwe twese ukuntu duteka iyo mapa tofu. Iyo rero mapa tofu igizwe cane na tofu, niyo ari igikoresho ca mbere gikuru. Hanyuma turaza gushiramo n'inyama. Yego, nkuko mubizi rero tofu ikozwe mu bimera, ikozwe muri soya. Urumva soya ni ikiribwa kimeze neza ku mubiri w'umuntu, kirimo cholesterol ntoyi kandi kikagira proteine nyinshi, kikaba ciganjemwo na calcium, kirimo n'ama minerals atandukanye. Iyo tofu rero ni nziza ku mubiri w'umuntu, igafasha cane no mu gukinga indwara za cancer. Ni nziza cane ku badamu, cane abadamu bageze mu gihe ca menopause, kubera amavitamine menshi ari mw'ico kiribwa. Hanyuma ku mubiri wacu nawe nka twebwe abirabure, iyo ntuze iradufasha kubera ko umubiri wacu usanga wiganjemo amavuta menshi. Rero iyi tofu irafasha kugabanya amavuta bari mu mubiri wacu, iragabanya abantu bakunda kuba bafise ingorane z'ibihere mu maso. Ni vyiza kurya kino kiribwa, irimo collagen. Urumva ni kiribwa cangira akamaro gose. Izina yaturutse muri China, abakoreya nabo barayadopse, barayihindura muri style yabo. Rero jingira ndabereke style y'igikoreya yo guteka iyi mapa tofu. Ikenera ibintu biboneka ngaha muri Korea. Ku bantu bari ngaha muri Korea, ibintu tuza gukenera biraboneka ngaha anye. Turaza gukenera iyi red chili pepper, irahari ngaha anye gucukaro. Aha muri Korea irahari mu mamate yose. Turaza gukenera gochujang, iyi ni pepper paste, red pepper paste. Turaza gukenera sesame oil. Yego, hanyuma turafise na ya tofu yacu. Turakenera n'igitunguru sumu, turakenera ginger n'igitunguru, hamwe na iro sinzi ukuntu bayita mu Kirundi. Iyi nyasha ndabatere inkuru imwe kandi ndabagira story time. Iyi je nanzo ni poiro. Jewe iyi nkigira nkishika ngaha muri Korea, je naho ndayikoresha nzi yuko ari poiro. Aha ndabimenye ejo bundi ko atari poiro, ni green onion. Rero umuntu yomenya no green onion ukuntu bayita mu Kirundi yosha tubarira. Iyi ni mama wanje yabimbariye igaza ngaha muri Korea, nagiye gusuma ashaho ngira nteke, ndamubwira ati naguze poiro. Arayiraba arambara ati iyo si poiro. Turaharira mu buryo budasanzwe. Hanyuma turaja kuri internet turaraba, dusanga poiro ntimeze gutya. Ku bantu bazi poiro, ntifise forme nk'iyi green onion. Rero iki kintu muratutorera izina ryaco mu Kirundi. Turaza gukenera na green onion hamwe na poivre. Turafise n'inyama zikenye je nakoresheje pork, ariko woshiramo inyama wifuza. Ego, reka rero dutangure. Namaze kwereka ibikoresho vyanje, reka dutangure ndabereka ukuntu duteka. Tugira rero dutangure dukata vya bitunguru vyacu, turakata iba bingana nka gutya. Hanyuma turakomeje gukatisha igitunguru taratorera izina ry'ikirundi. Mugabo unye ndatukata tuba dusa gutya na green, ndaza kutureka kugira ngo nze kudukoresha muri decor. Ikiro kubera ari kinini, ndaza kugikatamo incuro zibiri. Ni kirekire, mbona nzabikatamo incuro zine kubera ari kirekire. Yego,
hanyuma turabandanya dukata ibi bintu rero byose turiko turakoresha uri ngaha muri Korea biroroshe kuronka mamati yose babihari aha nta kibazo iyo wifuza guhindura ugahindura inteko yawe yego igituma rero byatumye jewe kandabaga story nteka ibyo kurya byo ngaha muri Korea niga ukuntu babiteka ni kubera ko nagiye gusanga abana ngaha bamaze kuja ku ishure ntibasubira gukunda ibi byo kurya byacu rero nasanze nza ndateka inkono nyinshi kubera abana ibyo nateka ntibabikunda rero naciye mpitamo uti reka twese duhindure tuze turarya ibikoreye ngaha muhira kandi byanafashije gusavinga time birafasha n'abana gufungura ibi bitunguru byacu rero ntitubikata cyane tubikata nyine dukoresha amantuze manini aharongera mbike twa tundi amaza gukoresha muri decor igituma rero ibi byo kurya by'abakoreya jewe ndabikunda ntibigoye gutegura sinka bya kurya by'iwacu i Burundi ushobora kumara amasahani uri mu gikoni aha iminota 30 washobora gusanga uhejeje gutegura imfungurwa mushobora kurya kandi bica bigutuma umuntu adasanga ari kagikintu kimwe cyane kera nahora nteka ugasanga kubera umwanya nka byinshi ugasanga ndagize isosi ibiharagi ntetse byinshi ndabize muri firigo kugira umuntu abikeneye ashushe rero ngaha twaca twisanga tuko turarya ikintu kimwe usanga uri kurarya bya biharagi iminsi yose ya sosi iminsi yose mugabo bino byo kurya by'abakoreye umuntu ategura ibyamara kandi ugasanga bifata akanya gatoya iminota 30 uhejeje rero bica bigufasha kutamara umwanya munini mu gikoni kandi ko ushobora kuza urahindura yego ya tofu yacu rero tuyikata gutya nayo nyene dukata duto duto turagira ibigereranya kubera ko iba iyoroshe cyane umuntu arayikata yitonze gose ariko akayiheza kuyikata rero jewe iyo nteguye ibintu imbere yuko nteka biranyorohera ko shize ko umuriro umuntu aterashiramo atari karasubira gukata biraryoshe rero gutegura ibintu byose uza gukoresha hakiri kare utaratsa imbabura rero izi nyama naho ari zitoye umuntu arasubiramo azikate kubera kuri iyi tofu yacu ni zinini izi nyama rero umuntu azifuza kandi ziba zikase ukunyene ku bantu bakunda guteka amasosi n'amasupu izi nyama ziba zimeze uko nyene kuri kupenge ziriyo ibiro 2 biba bitekeye 2 kilo ushobora rero kuzikata uko wifuza ushaka guteka inyama z'abana ushaka gushira mu masupu nk'amasosi nka je biranyorohera iyo ndiko nkora amasupu atandukanye menshi usanga binyorohera ko aba ari zitoyi kandi aba ari nyinshi ziramara igihe kinini uro tugira dutangure ya ntuzenye yacu ibintu byose twaje kubikata tugira dutangure dushe kuziko ndaza gutangura gukora isosi nza gukoresha sinza gushiramo amazi nza gushiramo buyo ya ntuzi ni beef ego rero iyi buyo ya beef ushobora kwisanga aho hose ngaha muri mart kandi irorosha ubuzima vraiment tuba tumeze gucyanye reka ndakora ukuntu tuba tumeze uku ni umunota umwe gusa mu mazi ashubushe kubera rero je nashizemo amazi menshi ngashemo 2 ni umunota umwe gusa rero amazi yanje yamaze kubira
ngira nshiremo ya buyo yanje, kandi ndakwereke ukuntu iyi buyo yanje imeze uko. Donc ndashyira mu mazi umunota umwe gusa, iyi buyo yacu irahiye. Tubiri mbonye umengo za kwa dukenye bivanye n'amazi nagize, reka nshiremo dutatu. Hanyuma nce ndindira tubire. Iyi buyo yanje rero urabona yabaye tayari. Reka ntangu nshiramo amavuta. Je nakoresheje olive oil, ushobora gukoresha amavuta y'ubwoko bwose ufise. Je nshiramo iyi olive oil, hanyuma nkaca nshiramo, mbanza gushiramo intuzenya, ngira mbanze gushiramo igitungurusumu na jinja kugira ngo bize kumotesha neza ano mavuta yanje. Igitungurusumu canje na jinja narabiteguye ndabishira muri frizere. Nico gituma ubonye ntarinze kubikata, bisanzwe biri muri frizere kubera ko biranyorohera guteka cane. Imbere yuko bitarazigira nshiramo za nyama zanje. Nguma mpindukiza. Wejeje gushiramo rero iyo gochugaro ucuguma uhindukiza izo nyama zacu zimaze guhindura ibara, twongeramo gochujang. Rero je nashizemo ibiyiko bibiri, ariko wowe bivanye n'ukuntu ukunda ibibaba rwose ujamo nk'ibiyiko bitatu. Hanyuma je nashizemo ibigereranye, udakunda ibintu bibaba cane naho woshamo ikiko kimwe kiba gikwiye kugira ngo isosi ihindura ibara. Hanyuma rero uhejeje gushiramo iyo gochujang urahindukiza kandi bigafata ibara, nyama zacu zigahindura ibara. Ucushiramo ya bouillon yawe. Je nari mfise iyo beef bouillon, wowe ushobora gushiramo chicken ntangurane cyangwa ugashiramo ya vegetable, bivana niyo ufise, byose birakora. Hanyuma umuntu agaca bibiza nk'iminota 10 ibikwiye, wagize inyama zifise zito nk'izo nagiye ndakata. Hanyuma inyama zimaze gusha neza, ucushiramo ya tofu hamwe na cornstarch. Ariko je nashizemo cornstarch, mugabo ushobora gukoresha na potato starch, zose zirakora kugira ngo iyi sosi yacu ntiba amazi gose, imere nk'ifatanye gatoyi, nico ifasha. Hanyuma ushizemo tofu uraza kongeramo iyindi buyo nkeyi kugira ngo byongere binywane neza. Bifata nk'iminota 5 kubera iyi tofu ntiba bikeneye ko umuntu ahisha cane. Umuntu acashirako sesame oil kugira ngo kamote neza, birahindura akamoto. Iyi mapatofu rero ijanye n'umuceri, iraryohanye cane. Urashobora kuyitryinga no muhiri wawe. Hanyuma niwakina indi recipe mwifuza ko dutryinga ngaha muri Korea wakunze, uzombarire tuyitryinge ngaho muri comment. Thank you for watching. Bye. This is so delicious.